ndumiwe. Yes, impeta kuri wowe wifata nk'iki Silva? Impeta ndayifata nk'umuntu wanditswe imbere y'amategeko n'imbere y'Imana yuko aba ari umugore wawe. Ariko Aisha waramuhaye impeta, ibyo byose byarashitse? Hari impeta ya fiançailles bro, akaba n'impeta yo kwandikwa imbere y'amategeko. Ego, impeta wamwambitse muri ibyo bibiri yabari yiki? Fiançailles, kandi urabizi yuko urashaka kwambika umuntu fiançailles igapfira muri fiançailles, ibyo birabaho? Yes, birakunda. Dufate ko byo byarapfuye ko Aisha inyuma yaho, nyuma y'imisi ibiri twaje tubona agenda n'ikiganiro bamukoresheje atameta afise. Bro, hari ukuntu umuntu ushobora kumwambika impeta, sivyo? Birashika ukayibagira, ababa bari ngaha bose birashika umuntu akibagira impeta. Okay, bakunzi ba INYISHU Media, hano kandi kuzen John muvyara wanyu ndabaramukije bivaye naho muri mwiriwe canke bwakeye umeze bien, abandi basigaye banyita Mr Twitter, gusa byose n'amazina yanje kandi ndayakunda sana. Bakunzi ba INYISHU Media, uno munsi nje hano imbere ya microphone za INYISHU Media ndabazaniye apana rusaku, amakuru yizewe kandi atosoye neza, aho turi kumwe na Monsieur Silva, atavuga mu izina, avuga tubwire tubashobora kuramutsa abakunzi ba INYISHU Media. Monsieur Silva. So ndibaza ko ameze neza, sijya mbere duhuye man. Yes, sijyo jya mbere. Bakunzi ba INYISHU Media, ni Silva musanzwe muzi from WAKALIGHT TV manager. Ngira ngo murazi ko asanzwe afise n'indi channel yiwe, asanzwe akora ashaka ibikorwa byiwe, ariko sinindenda no kuyivuga, ngira ngo wenyene nyabishaka aza kuyivugira. Ndazi ko mwama mukurikirana uko bukene uko bwije ibikorwa byiwe yamakora. Ngira ngo mubabona yuko na WAKALIGHT TV nyimba ihagaze neza, nuko ay managinga neza, akaba akora ibikorwa bimeze neza. Ariko mu makuru dufise nuko Silva kugera kuri no mwanya amaze guhompa n'abakobwa bagera kuri batatu, bamaze rompre, uracumva Silva, gutandukana n'abakobwa bagera kuri batatu, niyo makuru tufise kugeza kuri no mwanya. Uzinde nande sa uzinde nande abo nzi uwa mbere yari Aisha. Kere Aisha nyene sanzwe uzi uheruka kwambika impeta bushasha kandi. Uwa kabiri yaragiye no kuri social media, ndamwibagiye izina w'inzobu kuunya mweshi kwafe y'abagabo, uramubona. Reka tureke kudondagura n'abandi benshi. No, uwa gatatu ndamukeneye man. Uwa gatatu reka tumwihoze, tuvuge dufate basiko ari babiri. Niki cyatumye Silva asubira ku ex wiwe kugeza kuri no mwanya? Kuva ryari twari dukundanye na Aisha? Mu kiganiro twakoranye yavuze ko mwigeze gukundana ava yuko uronka uwundi mwari kumwe. Bo, sinibazi cyatumye abivuga. So peut-être hari gituma, ahubwo mbazi ico waje kumbaza mu uyu mwanya. Icyanzanye n'urusako mfise yuko kugeza kuri no mwanya wahoze twovuga uwitwa umugabo wa Aisha, parce que kuri no mwanya ni wori umugabo wiwe. Uwitwa wahoze basa umugabo wa Aisha kugeza kuri no mwanya afise imidondo dasanzwe, aco cyatumye na waridu ahakwa aza no gushwana ku biro iwawe. Rero turashaka kubabaza, ntubona ko ari ingorane ushaka guteza mu gihugu kubera umugore w'abandi? Ingorane nshaka guteza mu gihugu bro, cyangwa mu bantu? Ya cyo tumuvuga mu bantu kuvuza mu gihugu. Igihugu gizwe n'abantu. Igihugu gizwe n'abantu. Nivyo. Yes. Uravyumva? Je uyu mwanya sinumva uburyo bonovuga ngo ndiko ndateza ingorane mu gihugu mu gihe mfise uwo turi kumwe ya, you know? Leo mu iyo mwanya rero uyu nibaza yuko ibintu biraza ibindi bikagenda, sivyo? Yes. Mu gihe ibintu bije n'ibindi bikagenda, ibiba bihari imwe mwanya nivyo biba bigezweho. Ego. Ndakubaze Silva, wewe warigeze urugo? Of course, ya neza cyane. Aisha ubwiwe waruzi ko yigeze kurongogwa? Bro, ndakubwiza ukuri, sivyo? Hari amabanga mwamwe bitangombwa je ko ndavugira ngaha. Kuko byinshi muri byo uba wibaza cyane se ibyo bayirakubariye. Yego. Tuba twarabivuganye bihagije. Ndiko ndabaza wewe kubgawe waruzi ko Aisha yigeze kurongogwa n'undi mugabo? Je private. Nivyo wanje jenyene. Navyo waruzi? Nivyo wanje jenyene kuko nakubwiye nti hari izo twigeze kuyaga to yaga vyinshi.
kubera ko umaze kuvuga uko ndazi ko afise umwana. Urazi ko afise umwana bien sûr nyimba afise umwana ntiyavuye ku giti yavuye ku wundi mugabo. None ntiwibaza yuko uwo mugabo yogaruka guteza ikibazo kuri wewe kandi uje werekana ko Aisha ari we mukunzi wa Paul Moma mu gihe hari uwundi yagiye kuri rezo social agakoma induru nyabuna ngarukanira Silva. Bro hari igihe wibaza ko umuntu umutaye acapfa. Yego. Ariko ikintu nyamukuru uba umenya yuko ujya muntu utaye si ufise ubuzima bwiwe mu ntoki. Uhoraho Imana ifise ubuzima bwiwe mu ntoki. Yego. Ushatse kuvuga mbaze kuno reka mpindura ikibazo nayo ngoma ndakibaze gutariko reka ndakibaze kuno Aisha kugeza kuri no mwanya murabana mu nzu cankwe wabaye mwambika impeta gusa ntimubana mu nzu. Aisha ntibana mu nzu bro. Bitegwa n'iki none ko wahimushize ku mugaragaro mutaragira ko mubana mu nzu. Ntaragira ko mubana mu nzu. Ivyaduka birakunze kwaduka abansi b'urukundo ni benshi. Waridu arahagurutse atangiye kwifatira mu gahanga agiye kuri TV yakoresha umwanya media ndetse no ngaha muri WAKALIGHT nabonye ikiganiro akoranye na Sami Fori avuga yuko wewe ugiye kugura ingwara ugiye kwirondera ingwara wewe ubivuga ko iki nka Silva ubwiwe. Sindakubaze kuze. Yego. Bivuze yuko ariko abivuga kugira ndamuhebe kugira we nawe aje kugwa muri za ngwara. Ubiravye wewe nyene. Nta kaburimbo kumbure Waridu bafise impamvu. Jewe okay nimba afise impamvu bivuze ko izo ngwara ariwe yazimuteye. Bivuze ko ariwe yazimuteye. None Waridu mwo bamupfiki kugira ngo arinde aza kuvuga ivyo bintu kuri ku marezo social kuri kamera. Umwana muto cyane. Kuri wewe. Yes none mupfiki kugira ngo arinde aza kuvuga ivyo bintu nk'ivyo kuri rezo social. Mugiye mvuze ko ari umwana muto cyane gareke ko umwana muto cyane atakintu na kimwe mwopfa. Atakintu na kimwe mwopfa. Umwana aravuga aradedemba ntabaze ivyo arimo. Rero Waridu ariko aradedemba ku marezo social. Ntabaze ivyo arimo. Ikindi rezonomo Waridu nuko avuga yuko umugabo wiwe umugabo wa Aisha ari we anagukeneye kurusha uko Waridu agukeneye. Nakubariye hari gumu ex yaguta yibaza ko ugiye gupfa. Yego. Urabibona? Ndabyumva. Ati kwera kujya muntu tutari kumwe ntazishikana. Akibagirwa ko ubuzima bw'uwo muntu utawufise mu ntoki ahubwo ufise ubuzima bw'uwo muntu uri kuravuga canke se wataye aruhoraho Imana. Yes. Uyu ni Silva dusanzwe tuzi muri entertainment asanzwe abikora neza. Silva cameraman afatanye na Aisha kuri no mwanya ntibizohaba biba nkuko byaba bwa mbere wataye wa mbere mu nzu nawe ukamuta mu nzu. Bro ndakubwiza ukuri nta muntu numwe yubaka ashaka ko bavana n'uwo bubakanye. Ni ibintu biba Imana irapanga na shetani agapanga. Umenye ko shetani afise ingufu ku mwana w'umuntu gusumba uko wowe ubikeka. Kubwize rero mu gihe uhaye shetani wa mwanya ivyo uri kuravuga birashobora kuba. Twizeze rero Aisha ko buri umwanya n'umwanya ashobora kumubura Silva. No sikuvuga ngo ashobora kumbura mu mpande zitandukanye. Ntabwo nfise kontra ngaha ku yisi nshobora no gupfa. Yes. Kuki utavuga ati mugenzo wa napfuye arashobora kumbura. Arashobora kumbura mu bwo buryo. Birashoboka byose. Rero Silva ndakubaze ufise ikizere kingara gute muri Aisha umuntu ushobora kumwambika impeta ku munsi kuri uyu munsi hirya ejo akaba yayambuye ariko agenda amaboko agaragara. Bro nakubwiye je umugore mu geto bana sinzi gucunga umugore wanje. Yego. Ndakubwira ijambo rimwe nti uze witahure kuri umugore w'umuntu. Ibyo biba bihagice. Ni ijambo rito ariko risigura ibintu byinshi. Kwa utaho. Yego. Je muge nkubwiye nti ugenda utembere sinzi uje mu bagenzi bawe sinzi uje kwande me uzumenya yuko uvuga ati ndi umugore w'umuntu. Uwo kuri wewe mpeta wifatanye uri umugore w'umuntu. Egarke yuko nta hantu wemerewe kuja ntabizi cyambere. Yes. Ikigira kabiri. Ni ibintu bike ushobora kuba ukora nka wewe umugore cyangwa se umukobwa dukundana je ntabizi. Yes. Kubwizo rero menya yuko ijambo nkubarira n'iryo je nta yandi majambo nkubwira. Ndavuga ati ivyo ukora byose utahure kuri umugore w'umuntu. Point. Yes, impeta kuri wowe wifata nk'iki Silva.
impeta ndayifata nk'umuntu wanditswe imbere y'amategeko n'imbere y'Imana yuko aba ari umugore wawe. Ariko Aisha waramuhaye impeta ibyo byose byarashitse. Hari impeta ya fiançailles bro. Akaba n'impeta yo kwandikwa imbere y'amategeko. Ego impeta wamwambitse muri ibyo bibiri yabari yiki? Fiançailles kandi urabizi yuko urashaka kwambika umuntu fiançailles igapfira muri fiançailles ibyo birabaho. Yes birakunda. Dufate ko vyo byarapfuye ko Aisha inyuma yaho nyuma y'imisi ibiri twaje tubona agenda n'ikiganiro amukoresheje ata metafisi. Bro hari ukuntu umuntu ushobora kumwambika impeta sivyo? Birashika ukayibagira ababa bari ngaha bose birashika umuntu akibagira impeta. Muga mu gihe yibutse ari ahantu hafi arashobora gusubira inyuma kuyitora donc akayamba. Muga mu gihe atavyibutse ari kure mu gihe avyibutse ari kure usize yuko umutima wuguma ati nakaranyica. Yes umugabo aranyica cenye se umugore aranyica kuba ni wagiye impeta aratimbisha akavuga ati ndakubaze inyuma yaho siguriye je ndabitahura ko ndi umuntu w'abantu kandi ndazi yuko ari ibintu bishika. Yes inyuma yaho Aisha yari ko ariruka inyuma y'umwe mu bakozi banyu abakozi musanzwe murongoye Sami Forwiri unya bikaba biherutse muri kumwe wewe nk'umu manager wa WAKALIGHT TV uvyifatamwe gute mugihe muhuye na Sami Forwiri uzi neza ko Sami yashoboye gukusha n'uwo twokwita umugore wawe yashoboye kuryamana nawe? Ndakubwira nti yabikora kubwishavu ko Aisha nitumenya nyubu tunayekera. Yego kubw'ivyo rero hari ngi ashaka kuba yabikora kujyanye ashaka kumbabaza jewe kwihora. Rero wewe ubona gute umukozi wawe umukozi mu murongoye Sami Forwiri igiye guciye imbere azi ubusa bw'umugore wawe? Bo je nibaza yuko umaze kuvuga azi ubwambure niko no bivuga by'umugore wanje peut-être ashobora kuba buzi ariko akaba atabubonye yabonye mu mwijima yawe nta kibera ubusa men. Yes rero Silva tugushimire cyane twashaka kumenya byinshi kuri ibyo onya gusa turafise amakenga yuko bishobora kuzana ingorane mu bantu aho umugabo wiwe ashobora kuzana umudurumbanyo ndetse mu bikorwa byanyu canke mu bindi bintu bugasanga birashitse kure mu mubano w'umuryango. So bro ntuzutinye ko ikibazo kiza ahubwo uzukireke kiza kugira umenye uburyo pambana naco ku buryo n'ubundi munsi kizogaruka uzumenye uburyo ugwana naco. Yes tugushimire cyane ne Monsieur Silva twagushimiye cyane kubw'ikiganiro. Thanks son.